turimwo. Yesu ashimwe. Turabaramukije amahoro. Yesu nahabwe icubahiro. Nuko turaramukije abubahwa duhereye ku bungere b'ishengero n'abakozi b'Imana n'abandi bubahwa bose twabonye. Yesu nabahezagire. Hanyuma rero uyu n'umunsi wo gusozera kino gikorane cacu. Nariko ndintegereza ndavye fanfare iriko iraririmba, nca mbona ari igitutu c'ibizoba mw'ijuru. Naciye nibaza nti none ko biryoshe hano i Bubanza, mw'ijuru naho bizoba bimeze gute? Murabona aha mw'isi turanezerwa, ariko mw'ijuru naho bizoba bihambaye cane. Hanyuma rero kandi bene data turabifurije umunsi mukuru mwiza w'igikorane. Imana yaraduhezagiriye hano, twaranezerewe. Twebwe ryari rya mbere tuje hano. Iyi ntara ya Bubanza ntitwari bwanayibone, twama twibaza iyiri. None rero abungere inama yabo yaratwiyumviriye ko twoza kugira ngo dusangire namwe uyu munsi mukuru. Yesu nabahezagire. Hanyuma ishengero ry'Igitega n'umuryango baradutumanye intasho nimuzakire. Nuko rero twamaze kumva amajambo y'Imana twereka umuhamagaro wa Aburahamu. Aburahamu rero niwe sekuruza w'abizera, kuko Imana yaramuhamagaye aca aritaba. Uwo muhamagaro rero n'ubu uracashishikara. Tugomba twongere ko ayandi majambo hano, nayo nyene atari kure yayo. Tubisome hariya mu vyahishuriwe Yohana igice c'19. Ivyahishuriwe Yohana igice 19. Turahera hajya ku murongo wa ndwi. Yohana, ivyahishuriwe Yohana 19 ku murongo w'indwi gushika kuri 9. Hajya avuga ngo tunezerwe duhimbarwe tuyihe icubahiro, kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bushitse. Umugeni wiwe ariteguye, kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye. Izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa vyo kugororoka vy'abera. Umumarayika arambarira atandika uti hahirwa batorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi, kandi arambarira atayo n'amajambo y'ukuri y'Imana. Yesu nashimwe. Tunezerwe duhimbagwe banyabubanza. Ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bugize gute? Burashitse. Yesu nashimwe. Turi ku gihe ca nyuma, turi ku gihe turiko turitegurira ukugaruka k'umwami wacu Yesu. Tunezerwe bantu b'Imana, duhimbagwe, kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bushitse. Ubwo n'ubutumwa bwiza dushitsemwo. Murabona ubukwe burafise igihe cyo gutanga inkwano. Inkwano Yesu yarayitanze igorogota ku musaraba. Yesu ashimwe. Hamwe bamucumita icumu mu rubavu agaseseka amaraso n'amazi. Arya maraso Yesu yasesetse, ayo niyo yatuguze, nico giciro Imana yatanze. Yesu nashimwe. None ubu turi mu kindi gice
cyo kurarika abantu ngo bitabe ubutumire, bitabe ubukwe. Rero twumvise Yohana ari mu kizinga Patimo, bamuhora gushingira intahe Yesu aramwiyereka, aramwereka ibyo akwiye kwandikira amashengero. Ashika kuri iri jambo rero ryerekana ubukwe bw'umwana w'Imana. Tunezerwe shengero ry'Imana. Umuntu wese yumva umunezero, umuntu wese yihanya anezerwe. Igihe cyo gutahuruka kirashitse, kiri hafi. Tunezerwe duhimbagwe kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bushitse. Ijambo rero numvise ryo guhagarara ko n'iri jambo ryo ku murongo w'9. Umumarayika arambarira ati, andika uti hahigwa abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi. Imana ishimwe. Urahiriwe muntu w'ibubanza kuko warahamagawe kandi waratowe. Aha twese turanezerewe sikoga yemwe. Iyo twiyumvire ko tuzotaha mu ijuru, mbega si umunezero? Ngo hahiriwe abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi. Uyu munsi abakozi b'Imana turi ku gikorwa cyo guhamagara abantu ngo bitabe ubwo bukwe, kuko ni iki gihe nyene. Iyo umukwe amaze gutanga inkwano, aca atuma ama-invitation hariya na hariya kugira ngo bamenye umunsi w'ubukwe, hanyuma rero baze kubutaha. Kandi umuntu wese ataha ubukwe, nama ndaba abantu baje gutaha ubukwe bose usanga banezerewe bayagayaga, kuko n'umunsi w'umunezero. None rero turi hano abakozi b'Imana, Yesu yadutumye kugira ngo turarike umuntu wese yitabe ubwo bukwe. Reka tubirabe hariya muri Matayo 22, turaba abantu batumwe ko gutaha ubukwe. Soma Matayo igice 22. Turi kuri iri jambo ryo gutaha ubukwe bw'umwagazi w'intama w'Imana. Yesu nashimwe. Umutwe w'ijambo wanditse ngo ubukwe bw'umwana w'umwami. Yesu yongera kuvuganira nabo mu migani ati, ubwami bwo mu ijuru busa n'umuntu, busa n'umwami atahisha ubukwe bw'umwana wiwe arongora. Atuma abagendanyi biwe ngo bahamagare abatorewe gutaha ubukwe. Banka kugira gute? Banka kuza. Yongera gutuma abandi bagendanyi ati, mubwire abatowe mutiraba amazimano yiwe yayiteguye, n'amapfizi n'amagumba vyiwe vyabazwe, kandi byose biriteguwe, nimuze mutaha ubukwe. Ariko barirengagiza, barigira, umwe aja mw'itongo ryiwe, uwundi mu bidandazwa vyiwe. Abasigaye bafata abo bagendanyi biwe babakorera ibara, barabica. Uwo mwami araraka, agomora ingabo ziwe, ahonya abo bicanyi, ayigiza igisagara cyabo. Maze abwira abagendanyi biwe ati, ubukwe buriteguwe, ariko ababutorewe ntibari babukwiye. Nuko nimugende mu mayira abiri, abo muri buboneyo bose mubahamagare baze babutahe. Abo bagendanyi baragenda baja mu nzira, bakoranya abo babonye bose, ababi n'abeza. Mu bukwe huzura ababutorewe.
umwami yinjiye kuraba abatowe abonamwo umuntu atambaye impuzu y'ubukwe. Aramubaza ati, mugenzi wanje, winjiye ute hano utambaye impuzu y'ubukwe? Aracoregwa. Maze umwami abwira abakozi biwe ati, nimumubohe amaboko n'amaguru, mumuterere hanze mumwiza, niho hazoba amarira no kuryanya isya z'amenyo. Kuko abatowe ari benshi, ariko abatoranijwe bangana iki? Abatoranijwe ni bake. Yesu ashimwe. Yesu ariko aravuga kuri aya majambo, harya yaba ariko araca umugani ku Bayuda. Abayuda nibo ba mbere bari bakwiye guhamagarwa, ariko banka kuza. Hanyuma rero uwo mwami aca atuma abagendanyi biwe ati, ca musubirayo muraba babi n'abeza, bariya abantu bari kure mubahamagare. Baca rero baragenda barahamagara abo hirya no hino babi n'abeza, bose barinjira. Binjiye, umwami araza gukontorora, araraba muri abo bantu binjiye bari mu bukwe, asanga umuntu atambaye impuzu y'ubukwe. Aramubaza ati, wewe washitse hano gute? Vyagenze gute kwinjira ngaho utambaye impuzu y'ubukwe? Uwo muntu ngo aracoregwa, aca avuga ati, nimumubohe amaguru n'amaboko mumuterere hanze, aho niho hazoba kuryanya isya z'amenyo. Rero uyu mugani ugomba kutwereka iki? Turi mu bihe, hari ibihe Imana yashizeho. Imana yarashinze ibihe, kandi ivyo bihe wewe ntavyuzi nanje ntavyo nzi. Aho Imana irazi umunsi Yesu azozirako. Yesu ashimwe. Ati, genda ubarire abantu bose baze ubatore baze mu bukwe. Mugabo bamwe ngo baranka kuza. Hari abantu tubarira ubutumwa ngo bihane ntibavyemere. Hari abantu tubarira abantu tuti reka icyaha ngo nibishoboka, akakigumamwo. Hanyuma rero hari abandi nabo ngo baca bafata abo bakozi bakabagirira nabi, bakabakubita, mbere no kubica bakabica, bakabagirira nabi. Hanyuma abandi nabo ngo bagaca birengagiza, bakigira mu bidandazwa, bakigira mu matongo, ntibibaze ko Yesu azoza. Mwene data uri hano, Yesu azoza. Nagoma ndababarire bantu b'Imana, umuntu wese ari muri kino kibanza rikarumva ubutumwa bwiza, amenye ko Yesu azoza. Nduwave wibaza ngo namba utabikunda ngo bizobuza Yesu kwaza. Ategerezwa kuza, kuko nibihe Imana yashizeho. Yesu nashimwe. Umuntu wese tumuhamagariye kwitaba buno butumire Imana iriko iratanga. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe, ndagira gute? Ndabaruhura. Yesu nashimwe. Turiko turavuga ubutumwa hani Bubanza, ariko Bibiliya ivuga ngo ntawuzi umunsi n'isaha. Yesu arashobora kuza tuvuye ngaho Bubanza, ugasanga umuntu aciye aduga, kandi wa muntu yiriwe arumva ubutumwa bwiza agasigara kandi yari yatumiwe. Shatani arasamaza abantu, akabereka kumenga bariho, akamenga kumenga nta ngorane naho batokizwa. Ariko nagomba nkubarire, benshi bazosigara baracarachara Yesu yaduganye ishengero. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Umviriza mwene data, wewe uri hano uri kurumvira ijwi, ntuzosigare urajarajara wibaza ngo mbega vyagenze gute
kuko usomye neza muri Amosi harerekana neza ngo abantu bazonyavuta bajarajare bakubite ku kiyaga baje ku kindi barondera ijambo ry'Uhoraho ngo yamara ntibazogirane ntibazoribona kuko bazoba bakererewe. Abantu barashobora gukererwa. Ubu butumwa buriko buvugirwa ngaho Ibubanza ngaha mu gisagara, mugabo Yesu yoza hariho abazosigara basigare baravuga ati he cagikora niyo nanje ndakibamwo nanje mbangiye. Abiteguye turaza kuraba harya muri Matayo 25 ngo abakobwa 10 bari bategereye umukwe, 5 muri bo ngo bari incabwenge. Ubwenge bwabo bwabonekeye he? Kubera amatara yabo ngo yari mwiki amavuta. Ariko bandi 5 Bibiri bita ngo ni bijuju. Kubera iki? Batwaye amatara atagiramwe amavuta. Muravyumvaga bene data? Ngo igicugu kigeze mwijoro abantu barasinzira. Basinziriye mu gicugu hagati bumva ijwi inzambi iravuga ngo nguyu mukwe nimusohoke mumusanganire. Babanyabwenge bararasa baratsa amatara yabaraka. Bya bijuju navyo ngo bagire baratsa ntibyakunda kubera nta mavuta yariyo. Baci numuduhe natwe amavuta ati ndibikunda genda mwigurire ndiyo dukwira twese. Ngo bakigiye kurondera ayo mavuta umukwe agirane. Umukwe arashika. Ngo abiteguye binjirana n'umukwe mu bukwe. Yesu ashimwe. Banyabubanza abiteguye binjirana nande n'umukwe. Yesu nashimwe. Mbega muriteguye? Amavuta, rondera amavuta ya mpwemu. Ejo ku mugoroba twize ijambo ryiza, ijambo rivuga ku bushobozi bwa mpwemu. Umuntu akama afise mpwemu kandi akayazigama ayo mavuta. Erega umviriza bene data, iyi mibiri twambaye ntizoja mwijuru. Oya, Yesu niyo yaza iyi mibiri izoca ikoragurika ije ngaho. Iyi mpwemu nizokiduga. Iyo mpwemu nizoduga gusanganira umwami, si iyi mibiri bene data. We utari muri mpwemu ntuzomenya n'ivyabaye ivyari byo. Ishengero rizoduga muri mpwemu risanganira umwami mu kirere. Hanyuma rero tuce twinjirana n'umwami wacu mu bukwe. Yesu nashimwe. Yesu ashimwe. Mbega muranezerewe ko Yesu agiye kuza? Yesu nashimwe. Bene data ni inkuru nziza nkuko mwene data yatubariye ejo. Ni inkuru nziza. Aha mwisi ntituzokwamaha. Turi hano twumva ubutumwa bwiza, ariko iwacu ni hehe? Iwacu ni mwijuru. Imana ishimwe. Hari umunsi Yesu yateguye. Hari umunsi w'ubukwe tuzoduga tukamubona hariya mu bicu. Imana ishimwe. Bene data munezererwe nuko muri mu Mana, munezererwe nuko mwihanye, kandi munezererwe nuko tugiye gutaha. Yesu nahabwe icubahiro. None rero umwasi ntabasamaze ngo turi mu bidandazwa, ngo turi mu biki by'amafaranga. Ivyo bizosigara na Antikristo niwe azobisigarana, kuko iki gihe turimwo kizorangizwa no kuduga kw'ishengero. Kandi ishengero riduze isi izosubira kubaho nk'uko nyene. Antikristo rero acaza barira abantu ngo bajya bahora babahagarika umutima ngo bagiye. Mugabo umuntu yumvise ijambo ry'Imana muri ico gihe azomenya ati karabaye. None bene data twahora tubona basenga ko bagiye ndikabaye, none dusigaranye iki? Ico gihe rero bizoba ari bikomeye. Ishengero ry'Imana rizoduga mu kirere hariya, batangure kuripimira ibikorwa ryakoze. Umwe wese babigere
muzobisoma hajya muri Korino ya mbere 3:10. Rero umuntu wese azogererwa ibikorwa yakoze, hanyuma rero ngo uwakoze neza ibikorwa bisayangane. Abubakishije ibyatsi, abubakishije ibihundi bishakashaka, ibyo bizosha. Ariko ngo hari umuntu azokira nk'uwokowe hehe? Mu muriro. Muriko muravyumva? Hari abazokira nk'abokowe mu muriro. Hari abantu iyo turiko turubaka inzu nk'izo babiraba nk'ibirori, ntibashireko no amaso, wababarira ikindi gikorwa ntibagire na kimwe bakora. Abo rero bubakisha ivyatsi n'ibishakashaka, ivyo rero bizosha, ngo ariko bobo bakire nk'abokowe mu muriro. Urumva bazokira nk'abahatswe. Noneho mwumva hari ikintu, nta gitsibo bazoba bafise. Ibitsibo tuzambara ni ibi bikorwa dukora. Twamaze kumva ngo umugeni wiwe ariteguye, ngo yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana, ngo izo mpuzu zera zikayangana ngo nivyo bikorwa byo kugororoka vy'abera. Yesu ashimwe. Uwuriko arakora ariko ararondera impuzu azambara. Umuntu wese ibikorwa ariko akorera hamwe isi uriko urarondera imyambaro uzambara. Igihe Yesu yatujanye ariko aradupimira ibikorwa ariya mu kirere, uzobonekana wambaye impuzu ikayangana. Yesu nashimwe. Hanyuma rero ngo Yesu ahejeje kutugerera ibikorwa, azoca tujana mu bukwe rero, atwicarike, atugaburire, turye, tunezerwe. Yesu nashimwe. None rero bene data, hari ijambo ngomba kubereka harya. Somaliya mu cete kigira 2 ca Petero. Icete ca 2 ca Petero igice 3 umurongo w'9. Hari abantu biyumvira ngo ibintu biracari kwa kundi. Aha hari ikintu Imana irorereye. Birashoboka ko Yesu yarindirije uwo munsi kubera wewe uno munsi utari bwihana. Noneho wumvirira ijwi uce wihana, uje mu gitigiri c'abazoja mw'ijuru. Somaliya Petero ya 2:3 umurongo w'9 havuga ngo umwami Imana ntitebeje isezerano uko bamwe biyumvira yuko iritevya, ariko yihanganira bande? Mwebwe. Ntigomba ko hagira abahona, ariko igomba ko bose bagira nti bihana. Ariko umunsi w'umwami wacu uzoza nk'igisuma, aho amajuru azovaho hakaba ukwasana guhambaye, ivyitanguriro byo bigashongeshwa n'ikibengebenge gikaze, isi n'ibikorwa biri muri yo bigatongoka. 11. None ko ivyo byose bizoshonga bityo, mukwiye kumera mute mu ngeso zera no mu kubaha Imana no mu kurereka ukuza ku munsi w'Imana muhahamiye. Uzotuma amajuru ashongeshwa no gusha, kandi ivyitanguriro byose bikayagishwa n'ikibengebenge gikaze. Ariko nk'uko yasezeranye, tureretse ijuru risha n'isi nsha, ivy'ukugororoka kuzobamwo. Nico gituma abo nkunda, kuko mureretse ibyo, mukwiye kugira umwete wo kuzosangwa mu mahoro, mutagira ikirabagu, mutari kumugayo imbere yiwe. Yesu nashimwe. Umwami Imana ntatebeje isezerano, ariko kubera ukwihangana kw'Imana, kubera Imana ari urukundo, yihanganiye twebwe, yihanganiye wewe, yihanganiye wewe
ugifise ingorane y'uburake, yihanganiye wewe ugifise ingorane y'urwanko, yihanganiye wewe ugifise ubunebwe bwo gukorera Imana utarabitahura. Imana iracihanganye, irakurindiriye ngo umwami Imana nitebeje isezerano ryayo, uko bamwe biyumvira ko iritevya, ngo ariko yihanganira twebwe. Ndigomba ko hagira abahona, ariko igomba ko bose bagira gute? Yesu nashimwe. Banyabubanza, Yesu ashimwe. Imana igomba ko twese twihana. Imana n'urukundo. Nta muntu n'umwe Imana yandikiye Gehinomu, oya. Nta muntu n'umwe Imana yandikiye gupfa rubi, nta n'umwe ariho. Kuko Imana n'urukundo, yemeye gutanga umwana wayo kugira ngo twese tuzobe mu bwami. Ariko none iyo habayeho kugaba, ugahamagara abantu bakanka, mbega ntibishoboka? Nimwumvise uyatumiye abantu aterega nimuzi ibintu byateguwe, amagumba n'abazi ibintu byose ngo ndituza, baranka kuza. Nuno munsi hariho abatemera ubu butumwa buriko buravugwa. Aha naho mubona ishengero ari rinini, mu gisagara hariho abandi bataje kubwumva, hariho n'abandi hariya bibereye hariya mu bindi, baranka kuza. Ariko Imana iracabarindiriye. Imana ni inyembabazi. Nagomba mbarira umuntu wese ari hano, witegure ku kantu kose, kuko ntuzi umunsi n'isaha. Iminsi umaze urayizi, umunota uri imbere yawe ntawuzi, ibyo kubaka imbere ntavyuzi. Yesu ataraza urupfu ruraza. Mwama mwumva keshi ku maradiyo bavuga bati naka yapfuye, naka yahuye nibi barapfa. None rero Bibiri ivuga ngo mwame mwiteguye, kubera mutazi umunsi canke isaha. Uyu mukozi w'Imana Petero rero arandika ati, none ko ivyo byose bizogenda gutyo, mukwiye kumera gute mu ngeso zera no mu kubaha Imana, no mu kurorera uwo munsi muwuhahamiye, uzotuma amajuru ashongeshwa n'ikibengebenge gikaze. Twiyambure rero ikirabagwa icari cyo cyose, icari cyo cyose tuciyezeko. Imana ihezagira abakozi b'Imana bama biyumvira kwishengero, bagategura ibikorane nk'ibi. Ibikorane nk'ibi nivyo gutegura umugeni, kugira ngo umugeni yame yiteguye, amenye neza ko ari umunsi turorereye, atanumwe awuzi muri twebwe. Naho boba baki, nta muntu n'umwe azi uwo munsi. Twe tuguma dukora igikorwa cyo gutegura umugeni, kugira ngo umugeni yame yiteguye. None rero shengero ry'Imana, ngomba ndangiriza rya mu gitabo c'imigani. Ngiye kurangiriza rya mu gitabo c'imigani, kuko turi ku munsi wo gusozera. Ariko ijambo rikuru, hahirwa batorewe gutaha ubukwe bwande bwa wa mwagazi. Soma Imigani 1 ku murongo wa 24. Mu gitabo c'imigani igice ca mbere ku murongo wa 24. Iyo twiyumviriye ku mwami wacu Yesu azoza kudutora, twese twumva kunezerwa. Dusome ajya Imigani 1 kuri 24. Ko nabahamagaye namwe mukanka, nkabakura ntihagire ubibabara, mukagaya inama zanje zose, mukanka kuyanikiriza kwanje, nuko nanje nzobatwengera mwijigo mu gihe c'ibyago byanyu. Nzobitamba ku muvyimba, agatengo kabafashe, agatengo kanyu kabafashe nk'igihuhuta. Ibyago byanyu bibazingazinze nk'agashururu, guhagarika umutima n'ubusinzikare bibashikiriye.
iryo ni ijambo ry'imburi ngo ko nabahamagaye namwe mukagira nte. Hari abanka kuza, ko nabahamagaye namwe mukanka, ni Imana irikirihanikiriritse. Wa muntu we uri kurahamagara uno munsi ukaba ari ikintu utarakura mu mutima wawe, ukaba utarakura mu urwanko wanga umuntu, ukaba utarakura mu ishari. Uyu munsi siri mu ishari rihambaye. Abantu benshi bagendana ishari, abandi bagendana inzigo, abandi bagendana urwanko, ariko Imana yadutumye ngo tubabarire ngo kuraho ivyo ubikureyo mu mutima wawe, witaba ubutumire, kuko iryo juru nta canduye kizoja. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Inzambi izovuga abiyejeje baduke, ariko umuntu yahamagawe akanka, ijambo rigasubiramwo akanka. Tumaze iminsi ngaha tuguma dusemerera, hariho abanka ngo jewe sinzogenda, akanka kuza guca bugufi. Hazogera igihe ngo Imana izomutwengera mwijigo, siko agatengo kagezeni, agatengo kamufasha. Uhanurwa kenshi akagame kizosi ngo azovunagurwa gute? Giturumbuka atagira gitabara. Bantu b'Imana umviriza, ni mwitaba, itaba witegure, kuko uwo munsi nta numwe awuzi. Umunsi ugiye gushika, uwo munsi niyo washika ibintu bizoba bihindutse. Urumvira ijambo ngo ko nabahamagaye namwe mukanka. Turiko turahamagara dusemerera ku mugaragaro, umuntu wese yinjire, kandi yinjire ku buntu. Ubwo n'ubwami umuntu yinjiramwo ataca atanze, atamahera asabwe. Yesu nashimwe. None rero n'aya majambo impanuro noshiramwo, ntihagire umuntu yokererwa ngo ubu bwama bubure. We umaze iminsi uririmbira Imana ngaha, nawe uzobe mu bandi bazoba baduze, siko? Pawulo yamavuga ngo ndwanya umubiri wanje nkawuhindura umuja, kugira ngo maze kwigisha abandi nanje ubwanje size mbonekane ko ndagizene, ko ntemewe. Bibiliya iravuga ngo aho nzoba ndi umukozi wanje nihazoba. None rero natwe abakozi b'Imana, ubu butumwa turiko turavuga vyoba vyiza, kandi nivyo twifuza ko tuzoba dukikije Yesu kuri wa munsi azogaruka. Mwese abumvise aya majambo, Imana ibahezagire. Turahaye kaze umuntu yifuza kwitegurira uwo munsi, umuntu yifuza kwitegurira uwo munsi akiriza urutoke ndabe. Kwitegurira uwo munsi, kiriza urutoke. Haguruka aho nyene muze mubanguka, twitegurira uwo munsi, kuko uwo munsi urihuta, kuko ntawuzi umunsi kandi ntawuzi n'isaha. Hahirwa batorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi w'intama w'Imana. Ngwino mwene data, Yesu aragukunda. Ngwino uce bugufi, ukureho ca kindi cyose cotangira ubugombe bw'Imana. Ngwino bagusengera Imana, utahura uwera. Ubutumwa bwavuzwe ngaha, ibikorwa vyakoretse ngaha, ni kubera umutima wawe. Umutima w'umuntu urazimvye, umutima w'umuntu urazimvye. Imana iratuma iki gikorane gitegurwa, uburyo bunini bugatangwa, kugira ngo imitima ikire izobona Imana. Ngwino turategereje uwo munsi rurangiranwa, uwo munsi uhambaye isi yose yiteze. Ngwino turaguhaye kazi. Ngwino shikina abakozi b'Imana bakwakire, wature intege nke zose, ibintu vyabaye vy'intege nke biveho, uronka amahoro yuzuye, uje mu gitabo c'abazohamagagwa kuri wa munsi. Ngwino hano mufukame, muce bugufi hano imbere y'Imana.
kaze kaze kaze, Yesu arabakunda. Ngwino ngwino, Yesu arabakunda. Yadutumye ngo tubahamagare ngo genda murarike hirya no hino baze gutaha ubwo bukwe. None ngwino, ubukwe buriteguye. Yesu nashimwe. Kaze 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 kaze, banguka banguka, wewe ugifise ibibazo kanaka, uze bagusengera Imana. Intege nke zabayeho zose, integuro y'iki gikorane igomba ko umuntu yezwa akaronka amahoro. Ngwino 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 ngwino, umuntu wese nawe yoba ari hari inyuma, mumuha akayira arengana ashike hano hariho gufukama. Nibaze bace bugufi abakozi b'Imana mubanyuragiremwo, kugira ngo umuntu wese yature ico cyose cyo mubera intambamyi yo kuzobona ubwami. Kaze kaze kaze. Hanyuma rero mukiriko muraza, tugomba dushimira Imana kubw'aya majambo. Mana turagushimiye, turagushimiye ingene udukunda Mana. Turagushimiye ko turi kuri uyu musozi w'Imana, uyu musozi watoranije, uyu musozi watoranije muri iki gisagara, kugira ngo humvikane ijambo ry'ubugingo, ijambo ritwereka ubwami tugiye gutaha. Girira neza umuntu wese yumvise ijambo ry'Imana, girira neza umuntu wese yumvise ubutumwa, kugira ntazokererwe kuri wa munsi. Urakoze Mana, turagushima, turagushima Yesu ko wemeye gutanga Mana ikimazi gidukwiye twese, ikimazi c'amaraso yawe. Warakoze Mana, warakoze ko watugiriye ubuntu, none uratugirira neza. Ugire neza umuntu wese kugira ngo azobone ubwami. Ubu bwami wateguye umuntu wese azobubemwo. Turagushimiye kubw'amajambo yawe, turagushimiye kubw'iki gikorane, turagushimiye inama nziza y'abungere bateguye kino gikorane. Urakoze Mana, byose icyubahiro ni icyawe, tubisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Turagushimiye Mana, turagukengurukiye kubw'ijambo ryawe ritangajwe kuri uyu munsi, ngo twitegurire gutaha ubukwe bwa wa mwagazi w'intama w'Imana. Haleluya. Turagushimiye ko uri kurategura ishengero ryawe, uragomba ishengero ko ryezwa rigatunganywa, hanyuma rikambikwa wa mwambaro wa mpwemu yera, kuko niwo mwambaro tuzoserukana imbere y'Imana. Kandi nguwo mwambaro wera ngo nivyo bikorwa vyo kugororoka vy'abera. None rero Mana, turi ngaho ubizi, warategekanije uyu munsi kw'iri koraniro rizoba rikoraniye aho ukunyene. None turagushimiye ijambo ryawe ko ryagize ububasha kumwe ryabugira muri Efeso. Turagushimiye imitima iguciriye bugufi. Mana, nubagirire neza, nubaharire, nubakure ko urubanza, nubakure ko umuvumo w'ivyagezwe, maze amazina yawe yongere kwandikwa mu gitabo c'ubugingo, yongere kubishengera unezerererwa. Haleluya. Turasenze Imana, turasavye iri jambo rishizwe mu mitima y'iri shengero no mu mitima yacu nyene, ngo rize rigwire Mwami, ryama imbuto kugira ngo ishengero ryawe ryongerekane. Mwami Yesu, igihe uzozira uje kujana ishengero, Mana uzusange hari ishengero rinini nk'uko Yohana yavyeretswe. Urakoze ko uhezagiye aba bantu baciye bugufi, bakemera bakakwatira, nawe ico dusaba n'ugupfa kwemera gusa. Haleluya. None rero baremeye, barumviye, dusabye ngo ubashire mu isezerano zo kuzorya kuri vya vyiza vyo mu gihugu.
urakoze rero ko ubagiriye imbabazi, natwe tubisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Turacana imbere yawe Mana Data wa twese uri mu ijuru, turanezerewe kubona aba bantu bagiriwe ubuntu guca bugufi imbere y'Imana. Turanezerewe kubona aba bantu uhamagaye kandi bakitaba, aba bantu bemereye ijwi ry'Imana rikoze ku mitima yabo, bagahaguruka Mana bumva ko bakwiye gutunganya ubugingo bwabo kugira ngo bikunde bazobe mu gitigiri c'abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi w'intama w'Imana. Mwami Yesu, nuyitegereze iyi mitima iciye bugufi imbere yawe. Aba bantu bariko barakwaturira ivyaha, aba bantu bariko bararizwa n'ivyaha vyabo, ariko turagushimiye ko baje imbere y'umutunzi w'imbabazi n'ikigongwe, Imana yuzuye imbabazi, Imana ikunda guharira, Imana itubwibukije ko ari Imana yihanganiye abantu, kuko itagomba ko hogira n'umwe apfa, ariko igomba ko abantu bose bihana. None ngaba abantu bemeye kwihana, ngaba bantu Mana bemeye guca bugufi imbere yawe, turabasengeye Mana, turabasengeye. Aba bantu nubagirira imbabazi, aba bantu nubaharire, aba bantu nubeze, ubezesha amaraso ya Yesu, ya yandi yameneka ku musaraba i Gologota, ya yandi yava muri rya cumu yacumitwa mu rubavu, hahandi hadudubiza isoko y'amaraso n'amazi. Kandi ngo uwabibonye yashinze intaha avuga ngo aya maraso n'ay'umugororotsi. Haleluya! Ayo maraso ni yeza imitima, aya maraso nahumanuriye imitima. Turabasengeye Imana, jambo ryawe rivuze ngo nta n'ufise agasembwa, nta n'ufise akarabagu azohonyora mu ijuru ry'Imana. Turasengeye aba bantu, n'uwoba afise akarabagu, Mpwemu Yera mugendere, Mpwemu Yera mwibutse, Mpwemu Yera mwihishurire mu izina rya Yesu, kugira ngo habe kwihana vy'ukuri mu izina rya Yesu, kugira ngo Mana iri bakwe bagiriwe, ubuntu bagiriwe, ubuntu bagiriwe Mana bava aha hantu banditswe mu gitabo c'ubugingo kirimwo amazina y'abantu Imana izohamagara, abantu Imana izi ko bihanye, ko batunganije ubugingo bwabo. None rero urakoze Mana kugendeye imitima, ko ari we uri kurabohora umuntu afukamye hano yari afise ikintu camuboshe, icyaha camuboshe. Turasenze Imana, ubushobozi bw'Imana bugendera uyo muntu mu izina rya Yesu, aronke kubohoka Mana, ubohora abantu baboshwe n'ivyaha, ivyaha bigenda bibizingirako. Isaha n'uyu mwanya ubatabare, nabo bagirirwa ubuntu, baronke kunesha icyaha. Urakoze kubahariye kandi urakoze kubejeje, turigushimiye vyose mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Imana ishimwe.